Nshuti bagenzi mudukurikirana, amahoro y'Imana bane namwe. Turi muri rwa rukurikirane rw'ivyigwa vy'indongozi yo kwiga Bibiliya y'abakuze, aho turi ku cigwa ca gatatu gifise umutwe uvuga ngo kuraba abantu ucishije mu maso y'ijuru. Turi ku munsi ugira kabiri, igenekerezo rya 13 mukakaro. Umutwe w'icigwa c'uno munsi uvuga ngo icigwa co kwemerana. Mbega kwemerana ni iki? Imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, reka twiragize Imana. Data wa twese uri mw'ijuru, turaje imbere y'inyonga zawe tugushimira kuri Imana idukunda, Imana itwitwararitse. Turakwinginze rero ngo uzubane natwe muri kino cigwa, Mpwemu wawe yera yugurura imitima yacu, adutahuze ivyo ugomba ko dushikako mw'izina rya Yesu. Amen. Turavye indangurakintu yo kwemerana, abantu babiri ntibashobora kwemerana hatabanje kubaho urukundo. Abantu babiri babanza gukundana, hanyuma hakabaho kwemerana. Umwe akemera ko uwundi mugenzi we hari ico ashoboye, uwundi nawe muri ubwo buryo nyene niho dutahura kwemerana ico arico. Aha rero kuri kino cigwa twumvishe ko turabira abantu mu maso y'ijuru. Kenshi mu buzima bwa misi yose tugenda tubona abantu bavuga ngo naka ntaco ashoboye, naka nubwo ashoboye iki mugabo afise ingorane iyi, ariko Yesu wewe siko abibona. Ari naho dukwiye twebwe nk'abakristo kwigira ku karorero ka Yesu. Wewe iyo araba umuntu ntamuraba nk'uko twebwe tumuraba, ahubwo Yesu nubwo aba ariko araraba umunyavyaha amubonera muri kazoza kiwe, akabona yuko ari nkamwe yokwemera akarekura ibyaha vyiwe, ashobora kuba uwundi muntu mwiza cyane, umuntu afitiye akamaro abandi, kandi umuntu ashobora kuzana n'abandi kugakiza. Aha rero umwanditsi yaragerageje kutwereka ukuntu Yesu wewe araba abantu, aho yaduhaye akarorero kaboneka muri Yohana igice ca 3 umurongo wa 4 gushika 34. Ni inkuru n'ikiganiro cabaye hagati ya Yesu n'umusamariyakazi. Tugerageje kuvuga mu ncamake, ni igihe Yesu yariko aragenda ashika kw'iriba anyotewe, hanyuma akihicaye haza umusamariyakazi. Ariko dusanzwe tuzi ko neza abayuda n'abasamariyakazi bari ubwoko bunenana cyane. Yesu we ntiyitaye kuri uko kunenana hagati y'ubwo bwoko bubiri, ahubwo Yesu yitaye ku kuntu yoganiriza uyo musamariyakazi, maze akamwiyegereza akava mu vyaha vyiwe, mu nyuma akaba uwushingira intahe Kristo. Turabibona ko yamusavye amazi yo kunywa, umusamariyakazi amubwira ati eka jewe nawe ntaho duhuriye, jewe ndi umusamariyakazi nawe uri umuyuda. Ariko Yesu ashishikara kumwiyegereza n'urukundo cyane, amubwira ati iyo umenya uwo warusavye ayo mazi. Aho yashaka kumwereka agaciro k'umuntu ariko arasaba amazi, ndetse arabandanya hepfo gato aranamwereka yuko iyo yemera akamuha ayo mazi, nawe yomuhaye amazi y'ubugingo, aho atazosubira no kugira inyota. Niho umusamariyakazi yarabaye interese nuko kuntu yonywa amazi ntasubire kugira inyota. Yaranamubwiye ngo mpase kwayo mazi mugenzi, ngo kugira ngo sinzosubire kugira inyota ukundi, sinzosubire no kuza kuvoma ahantu hakure. Inkuru ibandanya batwereka ko Yesu yamubwiye ngo genduza n'umugabo wawe. Kandi Yesu yarasobanukiwe cyane gose yuko urya mugore yarafise abagabo benshi. Yaranabimubwiye mu nyuma, aho umusamariyakazi yaciye atangara cyane, abonaho gutahura ko yahuye n'umuvugishwa n'Imana. Wenyine aravyiyaturira ati wowe uri umuvugishwa n'Imana. Uko rero niko Yesu ashaka ko twiyegereza abandi, uko niko Yesu ashaka ko twemerana. Ntitukarabe ingeso za naka ngo tuje ngaho tumucira urubanza canke tumwereke ko atacashoboye, ariko hagati yacu tukwiye kwemerana tubicishije mu kuraba nk'uko Yesu yaraba. Umuntu tumubone, tumuha agaciro kiwe, ariko tumugirire impuhwe zo kumuzana muri Yesu, tumurekesheje ivyo tubona ko atari vyiza. Inkuru yabandanije umusamariyakazi yemeye agakiza, kandi akemera no kubibwira abandi. Maze Yesu nawe amubwira yuko uko kunenana kuzogera igihe kugahera, guhejejwe na Yesu Kristo. Aranamwidondora ko ari we Yesu Kristo.
rero abantu bataramenya Yesu ntibashobora kumumenya tutabiyegereje. Mu kubiyegereza nuko tubemera tukabasanga aho bari, tukabasigurira inkuru nziza y'agakiza, niho nabo bashobora kwemera iyo nkuru nziza maze bagahinduka bakaba abigishwa ba Yesu. Ikigwa cy'uno munsi rero kiturarikira kugira inyifato nziza ituma twikwegeraho benshi. Muri iyo nyifato nziza, muri uko kuntu tutinuba abandi, birashobora gutuma bene data bataramenya Kristo bashobora kumuzako kandi bagahinduka bakaba abana b'Imana. Tureke kubona intege nke zacu ngo zitume ducobogoza bene wacu, zitume ducobogoza bagenzi bacu, ahubwo muri izo ntege nke zabo tuba tubabonyemo, twiyigishe kubakura muri izo ntege nke, muri ivyo vyaha barimo, hanyuma ngo dufatane urutoki twengengane mu vy'agakiza, dushikane ku rugezo Yesu yifuza. Nivyo ndabasabira nanje nisabira mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana nyene ubushobozi bwose yuko wamutwiyegerezana ntaryo kandi ukemera ubunyantege nke bwacu, ndetse ukaduhindura kuba abanyenkomezi biciye muri mpwemu wawe, nuhabwa icubahiro. Turakwinginze Data ngo uduhe gukora nk'uko ugomba, uduhe Data buja kwemerana kandi ducishije mu maso y'ijuru, twemere bagenzi bacu kugira ngo tubafashe bagaruke ku gakiza. Tubisavye twizigiye kuri Imana yumva kandi ubidushoboza mu izina rya Yesu. Amen. Ku bantu ari rya mbere mukurikiranye kino cigwa, twagira ngo tubasabe mufyonde aho handitse subscribe canke s'abone bivanye n'ururimi mukoresha, hanyuma muce mufyonda kwako gakengeri kugira ngo muzohore mukurikirana ibi vyigwa vyacu ku munsi uko bizoza birakurikirana. Murakoze.